ndabaramukije nawe bwana Licha. Sorry, yitwa Celestin aka Diplomat. Nturiha Diplomat. Okay. So muziki ahubwo dufate suvuga ati ngo hari ico mbona ahubwo kiriho kinini. Parce que je nkurikiranye tukarabana n'abastari bakomeye aba baba muri Amerika bahehe ba Diamond Platinums barafise amakori bariha. Barafise ama pourcentage babakurako bakayatanga ko ikori muri leta. Parce que umuziki babona kazubu. Turabona mvuje mwebwe mwese muri ko murakurikirana CRB TV ni televiziyo yavutse mu ntumbero yo guteza imbere umuziki w'uburundi no guteza imbere urwaruka rw'abarundi n'urwaruka rufise impano nyinshi zitandukanye ariko zidashobora kuja habona mu ntumbero yo kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Naco gituma CRB TV yavutse kugira ngo ishobore gukuza abo bose bafise impano zabo no kugira ngo bashobore kugira impano zabo nk'akazi kabo basanzwe bakora. Ko nyakubahwa umukuru w'igihugu yamavuga yuko urwaruka rwose rwo kwijukira gukora nabo impano zabo bakeneye kuzikoresha mu ntumbero kugira ngo batere imbere. Uwo munsi uri hejuru CRB TV yatumiye umuririmbyi ariko abikora neza cyane uwo benshi basigaye bitengo n'aba upcoming ariko arabikora neza muri industry y'umuziki y'uburundi. Naco gituma ino munsi CRB TV yafashe kano kanya ko kugira ngo ishobore kumutumako atuyagire byinshi bitandukanye. Uwo nawe ni Young Prince araza kuronka kanya gatomo kugira ngo twidondore mbe amazina yo y'ukuri naya mbe nigikamaze gukora mu muziki w'uburundi indirimbo maze gusohora nizinga mbe nigiguti abona umuziki w'uburundi washobora gutera imbere ni cyahe kibuze mu muziki w'uburundi kugira ngo ushobore gutera imbere. Ivyo byose nivyo bibazo tuza kurabira hamwe n'ibindi bibazo byinshi tuza kurabira hamwe kugira ngo dushobore guteza imbere umuziki w'uburundi. CRB TV rero ushaka kumenyekanisha ivyawe urashobora kutwikora ko tukakumenyekanisha ivyawe nakare bavuga ngo aho tugeze kuri sino munsi ntushobora kudandaza ivyo wawe bitamenyekanye cyangwa ngo ushobore gukora icyo cyose ivyawe bitamenyekanye. Naco gituma rero CRB TV nayo nyene iruguruye imiryango kuri abo bose bashaka kumenyekanisha ivyawe. Urashobora kuturondera ku nimero zitandukanye cyangwa ukaturondera ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Urashobora kuturondera kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya amajana 257 69 ubusa 4 55 cyangwa murashobora kuturondera ku kamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 952 amajana 398. Mu gifaransa bavuga ngo plus 257 69 35 04 55 ou bien plus 257 plutôt 62 952 398. Murashobora kuja kuri YouTube yiwacu ni CRB TV mukashobora kuronka ama notification yose atandukanye. Murashobora kugira subscribe mukagira comment cyangwa share. Murashobora kugira s'abonner kubaza ururimi rw'igifaransa mukagira ama commentaire cyane mukagira na partage. Murashobora gukurikirana ibikorwa byacu CRB TV iriko irakora muri kino gihe. Nkuko twabibabwiye muri studio dufise umuririmbyi wo twokwita upcoming benshi ntibamuzi ariko ibikorwa ariko arakora muri industry y'umuziki ni byinshi cyane kandi biteye igomwe. Turabana mukije cyane Young Prince. Turabaramukije nawe bwana Licha. Sorry, yitwa Celestin aka Diplomat. Nturiha Diplomat. Okay. Kuri kamera turiko tubikorerwa n'ububizi cyane abishoboye umuhinga mu byo gukora amasanamu cyangwa mu gufata amasanamu nawe su wundi ni Egypt. Kuri micro muri kumwe n'uwo bita Celestin cyangwa aka Diplomat. Muri studio nkuko twabibamenyesheje turafise umuririmbyi ariko abikora neza cyane yitwa Young Prince no upcoming. Turabana kuje cyane nyakubahwa Young Prince. Ndabamukije cyane Mr Celestin aka Diplomat. Amazina yanyu y'ukuri ni nayahe? Amazina yacu y'ukuri banyita Kizimana Enoch ariko ku zina ry'akazi ka misi yose nitwa Young Prince. Young Prince yatanga umuziki ryari? So novuga ko tala yanje yo gutangura umuziki yahereye niga primary school ariko ruju natanguye kuja muri studio hari muri 2017. Ni hehe wakuye inspiration kugira ngo winjiye mu muziki kuko abantu benshi turamaze kubona binjiye muri football akavuga ati ndifuza kuzokina nka Cristiano Ronaldo, ndifuza kuzokina nka Pele, ndifuza kuzokina nabandi bakinyi batandukanye. Nawe inspiration zo kuja mu muziki wazikuye? So novuga ko inspiration yo kuja muri music noma nayikuye ku muririmbyi wacu nyene nga mu Burundi nyene Big Farias. Ariko gusa nari nsanzwe naje mfise talent yanje nyene komsa. Kuva muri 2017 gushika no munsi office indirimbo zingahe? Twabonye indirimbo mufise woshobora kuzibwira abariko badukurikirana indirimbo wo ufise ni yahe imaze guhitinga mu ndirimbo ufise? So novuga ko gwera muri 2017 sinovuga ati ko nashotse nkora indirimbo yiwanje personnel natanguye collab bivanye n'ingene
banyemera bambona mu marepetition ndiko ndagira ibintu vya marepetition mais gusa ubu chanson fise ni 6 harimo na collaboration imwe ya ni zitanu ni ya collab imwe yes turabona indirimbo iriko irifatira imitima y'abakurikirana music y'u Burundi indirimbo yitwa Show Me Love ijya Show Me Love wayikoze kubera ikintu true story cyane nibyashitse gusa uvuga ati reka ndayikore nezereza abafana biwanje cyangwa nivyakubayiko so novuga ko Show Me Love ni true story parce que ni indirimbo nanditse ikora kuri benshi ariko naji wanje ni true story parce que Show Me Love nuko yari umusheri umusista nyene twari mu rukundo mwiyo moma nayiko ndamubwira eske nimba kunkunda vya vrai uhora ubivuga just show me love yani montre moi ton amour kugira nemere kunkunda vyukuri urumva ivyo ni ibintu bisanzwe bibaho dala vinyene isanzwe nyene nganye mu gihugu cacu no hanze umuntu mukundana cyangwa gukunda arashe kukwereka urukundo yes ijya ndirimbo maze kuyikora Show Me Love twarabonye n'indi ndirimbo Gatambe turabona n'izindi ndirimbo wakoze Gatambe kubera iki wayikoze yari yo mu kabare cyangwa niyo mu misi mikuru kubera iki wavuze ngo Gatambe so ijya songe Gatambe novuga ati abastari twebwe turi abantu ni nk'aba philosophe parce que ikintu gishitse uyu mwaka nico tugira ko twese dufate hari havumye melody za denso mva nanje mvuga ati kandi ndabikintu nokora nka Young Prince babone ko mu kazi tutari kuri style imwe ko ari umuntu usanga ari mu R&B gusa undi ugasanga mu ruwa gatoni gusa ariko rero nivuga ati kanzane style ya Gatambe mumvize la difference ko naje nishoye gukora ku yindi mitima y'abandi bantu nye bakunda denso mu ncamake ni ikirori okay ugirageje kuraba ziya ndirimbo umaze gusohora feedback yabaye muri ziya ndirimbo wakoze so feedback je novuga cyambere novuga ko hari abantu message zanje zikorako bagaca babona na tala yanje mfise uko ingana parce que hari umuntu akubona kuravye akavuga ati wengira nta una kipaji ariko akurikiranye ibikorwa byo bagasanga ufise tala irenze dufate ama feedback mfise nuko nararose n'abantu bava hanze bage baramfasha muri video zazijya video nyene uri kuraraba none ziya ndirimbo maze kuzikora ni giki vyaguhinduriye mu buzima warubayemo kuva kijya gihe ugashika no munsi ni giki vyaguhinduriye so novuga ko ikintu vyampinduriye ni kinini sana parce que narogumanse kugira fans aba followers bankurikira baraba benshi niwe kurusha uko mbere byari bimeze kwera mbere wasanga bajya ari babandi nyene ariko ubu narateye intambwe n'abakuze barazamwo bamaze kubona ico ndiko ndakora avuga ati we hamwe tugu supportinga woshika ko ntambwe ishimishije okay hari ico wavuze ngo warakoze collab urayikorana iyo collab wayikoranye nande so nayikoranye n'umustar wa M Brown yahora ba muri Kenya ariko ubu ari nga iyo collab uri kuraraba warayikoze hari ico wabonye isumbirije indirimbo wowe wikoranye ku gatwe kiwawe so novuga ati ko iyo collab narayikoze sinayikoze kera ni collab ikozwe nta namezi atataracamo dufate iyo collab tuko turayiraba inge twoyihinyanyura video twirekurane na video icarimwe sinzi ko abari ko baradukurikirana bogenda bakaraba indirimbo Show Me Love ajya amasanamu wayakorewe nande ko amasanamu menga na masanamu ameze neza cyane ibyo byagutwaye nk'uburyo bungana gute naho mudakunda kubivuga ubwo nibwabaye uburyo bwinshi cyane kuko ndabona ko amasanamu meza cyane novuga ko mwayakore no mu bibanza byiza cyane yabugira amakenga boja kuraba kuri channel ya Young Prince mbe channel yawe bashobora kukuraba ko ni channel Young Prince Boss na Facebook hose bozisangaho banditse nka Super Swagger Stars cyangwa Princesses Music hose ugumuntora gusa none uri kuraraba muri music y'u Burundi muguma mwidoga music y'u Burundi ntiduga habuze ikineza neza kugira music y'u Burundi industry y'u Burundi entertainment y'u Burundi idugije ku rugero cyo kimwe no muri Tanzania Uganda Nigeria no mu bundi burere bwo kuri isi so je novuga igituma music yo mu Burundi itaduga itaja ku kibanza gishimishije nk'izindi nk'ayandi mapeyi ayo muri East Africa nuko par exemple kwanza droit d'auteur nta nguvu nyinshi shiramo parce que droit d'auteur imaze gushika igituma bayise droit ni kintu gishize yitegeko atamuntu arirenga urumva imaze gufata nk'abantu DJ bo mu studio ikaba block ikababwira uzovuza indimbo yo mu star itarari ishicanga iwacu muri Amicale des Musiciens azocibwa amanda ngana uko nuko boca bubahiriza agaciro k'umuziki meme na droit d'auteur yiwacu ntayihari
na amicale de musiciens umengira sinziriye urumva naho bavuze ingoma yawe ukikura muri studio ntaco bitwaye ntaco mugira uramureka ngayikara kugira promotion kumbe promotion zini wacu niyo guha umugenzi wakakuvuza ngira niyo bitiranya naho ubundi twebwe iwacu turabuze droit d'auteur nta dufise na gatone uvuze kuri cha droit d'auteur nce nibuka ico kibazo kimaze imyaka myinshi cyane na nyakwigendera memba ico kibazo aragikoze ko ni ikibazo kimaze gutera inkamba myinshi cyane ubu mwebwe mwamugenda kwishuza nka president wa amicale de musiciens kugira ngo ashobore kubadodorera mu ntumbero kugira ngo iryo tegeko rije mu namashinga amateka bashobore kuritora hanyuma mushobore gukora music nkuko mengana akazi nk'akandi. So je nkurikiranye nk'abadukuriye aba ba Big Farias baroriro Satubi baba bose ba Bifes baragerageza kuririmba droit d'auteur bakabishiramwo mu majambo bashanzwe nyene baririmba mu music isanzwe bagatanga message yico bakeneye mu muziki kuko bajya nibo badukuriye ica savye ujya kibaye naje muto yikiranshikira seko urumva nararavye abakuze bararirimbye ntaco bahinduye cha wiyumvira wowe uri muto yo bufise message nini yayo guruka igacishikira hariya aho Fariyazi atashitse byo cakure bimaza umanza kwanza gukora inzira ukangana nka Fariyazi kugira umurenge seka bwo droit d'auteur yari kumba kamo batewe nabandi bastari badukuriye bakuru bacu bakabishira mu ngiro kugira natwe muziki wacu ugira agaciro. Okay, ko muvuze ku vya droit d'auteur muri ko muraraba burya droit d'auteur ni yizingamitse umuziki w'uburundi canke harimo gudakora nkuko aba DJs bamaze imisi bayivuga mwebwe mwabagiriza ngo ntibavuze indirimbo zanyu nabo bakabagiriza ati ntimukora ivyo haraho bisa bisaniye burya aba DJs ntimubabeshera ko batavuze indirimbo zanyu. Oya two tubiravye droit d'auteur kwanza tuyivuze ngo tumaze tureke gato nuko tuzi ko ijya amicale de musiciens na hanu deposa ishanso yawe bakayiraba bakayikona bakayisubiza mituru nyinshi bakayikorija bamaze kuyikorija baca droit d'auteur ikikora urumva ikora ivyo amicale de musiciens yamaze guraba byose kavuga ni poa droit d'auteur nayo kivuga ati ukwiye agateka ko umustar yari imdindimbi ni nuko niko amategeko abivuga yani ko amategeko abivuga rero bajye ba DJs gituma ingoma zacu tuvuga ko atazivuza nuko usanga ku radio mwamwe indirimbo kwanza ubwa mbere yiwa umustar we waririmbye unayitwaye basi kwera wabonye amicale de musiciens atanga uvu nyinshi zirimo ukayitwarira usanga indirimbo bayivuze uwo munsi yacu yibika muri puberi abandi nabo bagasaba argent birazwa amaradio amwe mwasaba amahera arazwe kandi ku mugaragaro ishanso kayirihira 50000 audio imwe ngikagongo kugira bagire promotion urumva ivyo biracinga uvu nk'umwapu kaminga ariko arakora muziki uravye naba bakuze nta muntu rwa 50000 mu umwanya mu muziki wacu wo mu Burundi taratera imbere iyo abuteye imbere naho no baninjije 500000 dafise droit yo kuri 5000 kuri audio byumvugirize nta kibazo so novuga ko nabo n'aba DJ barimo kuko bavuza abandi bantu bo hanze ba Diamond bande bakareka biwabo nta kizotuma nkunda Fariyazi ntamwumvise bamuvugije nico gituma nomvuga ati n'aba DJs barimo. Okay, yeah. Ikindi naco wewe wipfuza donc ubona gute music wewe nka wewe umuziki uhereza agaciro kangana gute nko mu buzima bw'iwawe urabibona nk'akazi? So je kuri jewe music ndayibona nk'akazi kandi ni nakazi ndayifata nk'akazi me gusa bivanye n'igihugu ciwacu tuguma dukora turabe nyene ko ako kazi kazoturiha me gusa turabona ko umuziki utarariha mu Burundi. Young Prince ino munsi baramufashije canke araronsa amahirwe arabaye umushikiranganje w'inkino imico kama ni gici wokorera abanyamuziki b'u Burundi muri aka kanya mukuru w'igihugu bakavuga ati ubu Young Prince tumugize umushikiranganje niki cyo wokorera music y'u Burundi. So je kintu cyambere novuga ati bangize nk'umushikiranganje nokorera abantu bo mu abaririmbyi nkanje nyene basanzwe bakora music ikintu cyambere nuko la musique yani Burundi nofata nkayiteza imbere ku rugero rukwiye paske ndavye naje nabiciyemo sanzwe nari umuririmbyi bitegerezwa ko ndabaha agaciro kabo abastari kuko umustari nikiyo kimurikira nyumva igihugu ciwe dufate jewe mu Burundi nkoze ikintu ciza na Amerika irakimenya isi yose basirabimenya eske none wumva umuririmbyi umuzimije no muntu yaririmbye honyine audio ishika kurikora ku bantu benshi urumva bisaba ko ari wo muntu ahubwo bifata ikibanza ca mbere mu gihugu agashigwa imbere mu bantu bagira ibintu vy'inkino parce que hariho la musique na football bishika kure cyane
none uri kuraba music hari ico yoshobora guteza imbere nk'ubutunzi bw'igihugu bavuze ati tugomba duteze imbere music y'u Burundi hari ico ubona byofasha igihugu kugira ngo gitere imbere so music ahubwo dufate suvuga ati ngo hari ico mbona ahubwo kiriho kinini parce que je nkurikiranye tukaraba n'abastari bakomeye aba baba muri Amerika bahehe ba Diamond Platinums barafise amakori bariha barafise ama pourcentage babakurako bakayatanga ko ikori muri leta parce que umuziki babona kazubu droit d'auteur irakora na leta ikikumenya ni nkuko nagiye abadu bate droit d'auteur hari bizi Young Prince kavuga ati niki kiganiro nkoze ibikizi ko ndiko ndagikora parce que nta kintu ukora ankasheta uri muri droit d'auteur vyose urabisinyara parce que umaze kuya ku rwego rushimishije utegezwa kuvuga ati ejo nejo mundi mfise kiniki kugira nabo ntihagira feedback y'ikintu ukuyemo uravuga ati leta irikira yampanga amaso yafise pourcentage mbari muri 500,000 ndose ndafisemwo pourcentage no intanga ko nkikori nkikori mu kazi kanje kandi ntibishavuza kuko bampuye ku gaciro kiwanje ndiko ndiyemera ndiko ndakora reka nanje baturemwo babone ko mwana w'igihugu nawe arikakorera igihugu ciwe uranyibukije gato muri Nigeria baravuga yuko ku mahera yinjira mu kigega ca leta umuziki wo muri Nigeria winziza 3% ibice 3% by'amafaranga leta ikoresha cyangwa by'amafaranga leta itoza rero nk'ivyo uri kuravuga nibaza ko iyo music iduze iteye imbere n'igihugu kiratorera ko yoko ikindi naco burya nta ntambamye ubona ya management nayo ituma ino munsi abantu benshi bataratahura agaciro k'umuziki kugira ngo bashobore kubasha muri management so ico kiriho sana kuko ubiravye mu Burundi turafise abantu benshi bafise amahera kandi bifise bahagaze neza me bagaca babona n'amatala y'abaririmbyi ahari ni menshi mugabo bagaca bananirwa no gushiramo ingufu zabo mu muziki bibaza ko bohomba bivuye kuri yamvu yihe bigomba bigaruka ko imvo ya droit d'auteur na amicale des musiciens itaratanga agaciro ku muziki kuva covid iteye umuziki warateye imbere cyangwa arasubiye inyuma Okay, je novuga ati kuva covid iteye ino mu Burundi wacu. Mu Burundi wacu ibintu byacu birasekeje urumva twebwe kugira uzobone ngo la différence entre la musique n'ikintu cikiza caje. Biri difficile sana. Parce que covid mu Burundi ahubwo umenga niho banakoze. Niho guhera 2015 kugera ubu niho je mbona imiziki yacu iriki ikora neza inatagasa ama video urumva biratangaje kumbwira ingene ko video yoza bagaca umenga ingufu ziraje nke ikuba star ahubwo abandi baragize perte uravye nka Tanzania yaragize perte gutindaho badamundi basoye indimbo bari muri quarantine vyerekana yuko covid ari abablose ariko twe mu Burundi kubera iki nta namika y'imiziki ingufu nta no mustari mwaza ngo covid yanyononeye kugira ngo jembo narico kimwe parce que ntiyaho nta narimwe yahembwe iyo abayahora ahembwa akabona amahera aravuyeko yari kuvuga ati vraiment arico nabuze urumva deja twebwe twacafise perte ya droit d'auteur burya muziki y'wanyu mwahora muronkera koyoko mu byo gukora ibiteramo bona bigikunda ko mushobora kubikora umuntu mbere kugira ngo mushobore kwinziza amafaranga novuga ati nayo kwifashisha so icuvuze nico nikizima parce que hariho amamiri bagiye barabloka nk'amaboîte comme ça amakaraoke hano se ahurira abantu benshi bagiye barahafunga parce que kubera covid me gusa tubiravye mu Burundi urabizi ko nibiteramo byo mu Burundi kenshi ntivyakunda kuza nivyazi imisi myinshi mu mango mu myezi canke mu mwaka vyari bifise rejour biza nico gituma mvuga ati ko mu twego umuziki wacu n'uburaca babaje parce que mu Burundi turazi kuririmba turafise tala tuza abantu bazi kwandika ariko tukabura droit d'auteur ico kintu ni kintu cyama kigaruka kibabaza abarundi parce que iyo covid naho yari kuzikugara mu mabare ahantu baririmbira mugabo umuziki ufise droit d'auteur wari kugumana agaciro kwawe nizere ko uri mu messier naho uvuga ati ntuzosaba kwigisha kuri ishuri ntutakaza karite ya umuntu wese akuza avuga ati muzane messier Celestine aza twigishe turamunzi urumva muga utabaye agaciro kawe ngo bakaguhe naho uja muhira sinkumenya naho uja kwishuri ntumenyeka nico nashatse kuvuga ko covid hari byo yononye bike muga kuri muziki yacu nitwovuga ngo yononye binini parce que twari dusanzwe tana droit d'auteur dufise Young Prince turaronsa ama feedback atubwira yuko none atomuntu mwatumiye kubera iki naho mwamutumiye atashizemo akapera twumve ko iyo show mikoko ari indirimbo yikoreye washobora kubafasha ukashobora gushiramo show kuko show me love ni indirimbo yawe yangeze ku nyota wogira makinga yo ikurikirana kaja kuri YouTube ya za Young Prince washobora kudukubitira akapera umuntu mbere kugira ngo tubandanye ikiganiro cacu so nta kibazo yego
The way you dance, the way you bebuto bituma aho ndimbura control. Niyo mpamvu ndimo mbikubwira ko namaze kwibera mu rukundo. Uyu munsi sinkuvira uruhande nasinjya ndeba ngo ubariya ni bande. Mvuge ko ari jye nkukunda bigaragare no mu bagenzi bawe. Nkundiye I go be your man, nawe mbwira that you go be my wife. Sukubesha memeza misave que je t'aime niwe rukundo kwanje. Show me love my baby, show me love. Uyu munsi nukuri nije nawe. Show me love my darling, show me love. Igera slow ngiri cyo nkubwira. Big up sana. Thanks. Ni gute ubona abantu batuma ko abaririmbyi bo hanze baje gukoresha ibiteramo byino umuririmbyi avuye hanze bakamuhereza amafaranga menshi cyane wuburundi bakamuhereza amafaranga make? Tubona ko abantu boroganiza cyangwa bategura ibiteramo bashira hasi gose umuziki w'uburundi. So ico je no kigaruka ko ku bantu bategura ibiteramo nka za Blaruti bande bajya shami imitahe barafise erere bakora bakibaza ko Lo Star aje avuye hanze kariwe azanye kugira public parce que public yo ya musique iva mu bafanzi babumvise akazi kawe bakagakunda. Rero mu Burundi nico gituma nubundi tutarahindura muri Amicale des Musiciens ko haza umuntu abishoboye azi icyo cyo Amicale des Musiciens twacari inyuma. Babonye Diamond ahitinze muri Tanzania bibaza ngo nakazi kanini yakoze also arimwo nanuze na droit d'auteur harimwo baratanga agaciro k'umuziki muri Tanzania. Baramaze kugera kuri level bavuga ati we nawe ukora video imeze uko tuba tuzi ko yagutwa uburyo bwinshi na ma commentaire mesha gukurikirana ko ahubwo baguha makado bivanye n'ivyo wakoze. Rero twebwe turaduhamagara nka Diamond ngaze mu Burundi umwanya Big Fari yazi tutamaye promotion ikwiye mu kazi kiwe umwanya Satubi atarose promotion Lolilo atarose promotion kumbe mu bastare hajemo nka concert birimo Satubi Lolilo Fizo ni concert yo bari ya mbere y'amateka nga mu Burundi kandi yo kwinjiza abantu benshi parce que Satubi abafanzi biwe Fizo biwe na Lolilo biwe none umva abo bafanzi ngo mumbwire ko boza Diamond atugutari wavuye hanze gukundwa mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo ntibibaho seke urumva ni nguvu nkeyi bashiramo batagira ama promotion mu basani babo baca basi bibaza ngo ide no kuzana uwo hanze kugira ngo binjize amafaranga kumbe no kwihenda. Unyibukije amajambo ya Lolilo aheruka kuvugira muri Tanzania na amajambo na Champagne yavuze Mr Champagne bavuze yuko mu Burundi uri kuraraba abaririmbyi b'u Burundi na cyane kuri Champagne yavuze ko abaririmbyi b'u Burundi mudafatana mu nda. Lolilo nawe aheruka kugusaba yuko Diamond na Alikiba bomufasha kugira ngo nawe ashobore kuduza level. Ivyo Lolilo yoba yaravuze ko barukuri urabona ko bikenewe ko muri music abantu bafashanya umuntu mbere kugira ngo umuntu atere imbere. Ivyo Lolilo yavuze nagikurikiranye kiya kiganiro akore muri Tanzania. Ni kiganiro ciza yakoze parce que uza gukira ingwara rayirata. Parce que Lolilo yavuze ikintu ciwiwe yavuze ati maze imyaka pepre 20 muri music yo mu Burundi muga ntaco ndabona nkuyemwo niryo jambo numvise avuze. Generally kunze parce que akanyoni ngo katagurutse nikamenye yo bweze. Seke utagize collaboration n'abandi bari hanze basanzwe babikurusha bari hiti nawe ntugenda waguye imbibe parce que abafanzi ba Diamond ukoranye collabona uri umurundi bose beshi bazi wawe nawe. Ugiye muri Tanzania bakumenya nka kujya bamuzi Diamond kandi en plus wowe ucumuru utahiti kwereka babashaka kukubona niba bari bwakubona akazi ke bakabona muri ma visuel nyene komisa. Seke rero kwagura imbibe nivyo utaragura imbibe n'ubundi nta muziki uzogenda ugiye hejuru wiwawe uzoherera mu gihugu cawe canke East Africa muga ntuzorengana gushike kure. Ubu Diamond yo niveau national international kwanza arazwi. Diamond Platinum uwariwe kandi mustar wo muri Tanzania kandi akora sana muga Big Fari yazinazwe. Lolilo aranazwi kuruta Fizo. Lolilo Tanzania iramuzi. Amantuze ya Kenya aramuzi za bakina ama Uganda ba Michael Less yakwanye nabo ama collab. Tanzania acakorana n'ibihanganye bi Diamond na Alikiba. Urumva ujya afise mirimo yo kuvuma n'ingoga no kuvuza. Nawe yarakoranye na Juma Jux. Juma Jux ujya mukoranye muri 2020. Urumva aje kuguruka amaso bavuga ati ngo yibutse kwifuka ubwake. Mugabo yo bandanya akora neza agashama inguvu. Fizo yogera kure parce que n'umuntu w'umutama bemera no mu Burundi abuze collaboration gusa ndazi buca bavuga ati nimumureke mutamarenga canke mwebwe nk'abarundi mwanka kurondera abantu kuko murazi bavuga ko mu Burundi hariho talent mwanka kurondera abantu muvuga ngo bazobarondera. Ico cyo bakirimbo me gusa jewe muri ide yanje
je simeze nk'abandi ba star bibeshera nta mu star je mvuga ati ngo azoba ndusha hit ngo ndindire ngazoza kundondera umuntu akurusha hit mukurira ishapu ni wagera kwijya hit yamwe muringaniye uzovuga ati vrema ubu nanje turangana nta kinsumba ucurondera ubundi sawa usumba muga yaregeze kugusumba uzovuga ati grand frère wenda kubaha mu kazi kawe komisa nico ndamukundira Loriro umuntu wese azi ko yarari hejuru kuri we avuga ati jewe kweri sindashika kwiyo level yawe ariko naje ndiko ndakora neza muga sindashika kwiyo ntambwe yawe yes ivyo byo gukora amakorabo kumenyekana hirya no hino ni nayo majambo Harmonize aherutse kuvuga avuye muri Amerika yavuga ku kibuga c'indege c'Dar es Salaam avuga ati burya ni vyiza gukorana amasong n'abantu benshi mu bihugu bitandukanye kuko uri ko wigarurira imitima y'abafan b'uwo muntu ati nimba ukoranye na Bruce Melody abafan ba Bruce Melody mu Rwanda baca bagenda kugufollowinga kuri YouTube yiwawe nuwakorana no muririmbyi wo muri Amerika abafans b'uwo muririmbyi wo muri Amerika baca baja gukurikirana kuri Instagram cyangwa kuri YouTube ziwe none Young Prince ufata gute beef na challenge muri muziki na challenge so hariyo kintu abantu kidutandukanya batatahura fresh so dufate beef muri music beef ntibujijwe iremerewe sivyo mugabo apana beef exagere kwera rero beef ugira kwera umuntu menga murafitaniye conflict na beef ituma umuziki utera imbere parce que nkuko kwa Lolino na Fizo nta beef bafise mugabo kuri twige twarayibashiriyeho abantu mengira hari mugalo yarakubwira kugeza uyu mwanya Fizo mwe mubona beef kubera iki Fizo yahinduye ubuzima bwiwe afise famille nanje nkagira famille akagira label yiwe nanje iwanje bisha bisaba ko tuba separe hakaba umwanya munini hagati yacu mugabo ucona kari beef kwera kera twara abagenzi mugaje nta beef mfise n'umusani ikindi kintu twebwe nabonye mu Burundi dufise nka code cha challenge hari umusare yumvira ngo ntiyogira challenge ya Young Prince ngo ko ya Young Prince fati ari hasi kuri jewe no banigayishije kumbe naza agaciro agize challenge ya Young Prince aba kwanza dugije ama views kuri jewe bwa mbere cha ndamukundira n'ingene yicishije bugufi biboneke na interview se nokora sinogenda ntamushimiye mugabo rero twe mu Burundi twacafise akantu k'inzigo mukazi ngo je sinokora challenge ya Satubi je no yikora naho ndi umu superstar nkatora phone nkayifirma ndiko ndasubira mindimbo y'umustar seke challenge iremerewe ku muziki wundi mustar parce que buri kura mwerekana ko ibikorwa byo supporting yes uburonse occasion ubunyene uronse amahirwe uronse umu manager akubwira ati ngomba ndakurihire ugirane collabo n'umuririmbyi umwe muri aba babiri nuwa wotangura kugirana collabo Fizo Satubi kuyi mwanya notora muze Satubi kubera iki parce que Satubi no muntu nziko yakuze mu buzima bugoye kandi no muntu yivugira kuri interview ko abafanzi bari bo babosi biwe seke umutuye nuze ikibazo aracakira ningo gafasile akurusha Fariaz parce que Fariaz wewe ubuzima bwiwe nibusa na Satubi na gato wewe yakuze mu buzima bugoroshe kurusha Satubi urumva rero ugiye ukitura umupatro musaba nka 5000 nigishomero gisaba 5 igishomero kirakumva ningoga mugana vuze nti urafise umu manager akeneye kukurihira collabo hagati yabo baririmbyi babiri je no tora Satubi ikindi naco nizahe beat ushoboye kuririmbamo beat je nshoboye kuririmbamo no vuga ko ari style ni nka presque zose parce que havuyemo reggae niyo ntaregera mimangira sino ishobora muga amaragatone R&B n'ama hip hop komisa n'ama old school yakubita okay mu baririmbyi babigeme nuwaho ubona ariko arabikora neza gusumba abandi so mu baririmbyi babigeme wono vuga je mbona uyu mwanya ariko arakora fresh sinovuga ngo numwe parce que mu Burundi nabonye abigeme bijukiye kuririmba turavye nk'event uyu mwaka kwaje dufata aho atanguriye hari abastari beshi bakoze bakina Estanish hari abitwa ba Bicobla ba Moni Walda urababona abona abakobwa bashizemo ingufu nyinshi kurusha na ba Orga be na Chanel bari barabamize umenga muri industry ya music baravuyemo gatoyi bifate zari elema zari ziri hiti zari nkizo zitatu cyane izo zari zihagaze neza sana kuri music yo mu Burundi Primus Star Tagata na Primus Star warayitabiye nimba warayitabiye byagenze gute so ijya jewe sinovuga ati ko nagize amahirwe yo kujayo mugabo sa kuyikurikirana nayo kurikiranye hafi byose byabambona habuze iki kugira ngo ushobore kuyitabira kandi ijya yari baziye kugira ngo namwe abafukamingi mushobore ku urabona je ari kintu navuze mu Burundi umwanya
droit d'auteur itaraza ngo bamenye agaciro ka music sinoja kwirirwa ndiyamamaza mu bintu nkabijya parce que ndabizi haracakora kamwe no mama bijya ndabizi sana kandi ivyo ndabizi dori navyo kubatisha parce que umuntu amaze kuvuza indirimbo y'umusare urusha kuririmba nawe bari hejuru we gwakayishya muri pubera bakweretse ko urumva hari ikintu gitumije ndimbo yawe itavugwa none mva ko ariho kabaza indani seke muri primus star n'ubu naje niwonsigurira ukungene Double J yovamwo hanyuma abandi bastari ntashatse kuvuga bakagomamo oya nivyo ba wovuga yuko kajya gashimwe karonse uta abatakabereye canke bajya batatu ba mbere dufate kwa kajya gashimwe batatu ba mbere hari ababumerita n'abandi batakamerita parce que jewe ndi umuntu naho mfise imyaka mike muri music ariko ndaze kuraba umuntu yifashe neza kuri stage umuntu yarimvye neza umuntu atagiye contre n'ingoma parce que hajya nta muntu umwe yakoresheje travail nk'umuntu yari kwaririmba R&B na nari mu murapera zongana no R&B travail ni kweri naje morandapa mugabo twebwe ico tubarusha abarapere twebwe ico yo turapye ico turusha R&B ni bo n'amajambo menshi ni message twe dutanga muri long message urumviza mu majambo menshi mugana R&B nuko ayitanga amajambo make mugabo gusa travail kuri imbiri muri R&B nta kado ya rapere aja mu barapere iyo bari gufata barapere gusa ba Fabilove Bifesi ba Olege ba Young Prince bande bose bakabashira ba Magic Soldier hamwe ijya pri kwitwara uru ari wese nuvuga ko ubu bimerita ariko hamaze kuzamwo R&B nka Masterland kumukasa hamwe na Nuziya na Double J je ndazi ko mizo ile hatari kubura mu utwara mu 15 miliyoni yeah okay nikiki ubona wovuga ati birakenewe ko ino munsi abaririmbyi dushobora guhaguruka tugashobora gufatana mu nda naho iyo droit d'auteur ikiri kwirabangira kuboneka mwo murakora so je novuga ati ikintu kizima kwanza kugira tubandanye kwanza umuziki wacu naho droit d'auteur tobirakora kugira ubandanye ugira inguvu basi uje mu inguvu nyinshi nawe nyene hobamwo ikintu cyo kureka inzigo ca mbere tukamenya urukagira urukundo parce que nka Fiza sabye collabo ça to be simple na bastari aho baganira twe navyo tumenya ni baganira ku ma contact urumva rero mbere yo havutse beef tubasha tubimenya ko menga ariho wabivuze kumbe boreka iyo beef ibintu vy'inzigo inzigo ntakimaze kuntuze je ndakunda satubi bakubwira beef twe twarazivye kuko turaza akazi twiko turakora kera niho nakora beef ntaramenya music ubu naratahuye music na beef ntaho bihuriye seke rero tworeka tukamanza tukagira urukundo twebwe nyene ubwacu wana champagne yarakivuze kico kintu hari ikintu cyo kugana mu Burundi ugasanga umenga ngo je sinosaba collabo ngo kwera iki ngo tumenga turashaka kungana yonga yatu amikari kimwe ivyo sefo ico cyo nyeco tu muziki wacu utera imbere parce que umaze gukora na collabo na Fizo numu DJ yahora kunda Fizo acha namvugiza Young Prince mu kanyumba uwahora kuvuza Young Prince ya na Fizo acha muvuza Fizo kugira iki amwumvisha baravuga ati ngo umupeti wano ngene yarimvye neza kumbe rero twebwe inziga ikiri hagati yacu n'umuziki yacu ntizopfutswa n'aba DJ kuba DJ naho nta kuntu mwobahimiriza canke bo kwikubita gashi kugira ngo haba muri ubwo bubare mu makaraoke mu biki bozashije mu ndirimbo z'abarundi ntivyo bavyiza gusumba so je nabe umunyamahanga aje agasanga ariko aravuzwa indirimbo y'u Burundi aravuga ati narumvise indirimbo y'u Burundi je ndakurikirana gose mu DJ yitwa Bani wo muri Kenya yes no mu DJ iyo ariko aravuza indirimbo ntagenda adashize mu indirimbo nka zibiri z'u Burundi yes ubwo aba DJ b'u Burundi bobo ntiboshobora kwikubita gashi ko bamaze kubona ko umuziki w'u Burundi wamaze gusimba imbibe z'u Burundi kaja hanze nta kuntu bakwikubita gashi bakaza baravuza kenshi gashoboka nko mu maseremoni mu bubare bakaza je ndakurikirana gose umu DJ yitwa Bani umunyakenya no mu DJ ariko aravuza indirimbo ziwe ushobora gusanga asizemo nk'indirimbo zibiri z'u Burundi ubwo abaririmbyi cyangwa aba DJs bo Burundi bobo ntibofatira karorero kuri abo banyamahanga nabo bashobora kugerageza bakavuza indirimbo z'u Burundi suko bazivuza kwera zitaryoshe ahubwo nuko bazivuza kwera ziryoshe nta kuntu nabo bogerageza bakaza baravuza kenshi gashoboka nko mu manza hamwe n'umunyamahanga tugendeye asanga indirimbo z'u Burundi ziko ziravuzwa mu bubare kuko ahantu henshi abanyamahanga bagendera mu bubare bakigendera mu mabisi
bakumva ko indirimbo ziko ziravuzwa naho uwo muntu aba yafashe taxi cyangwa naho bayakose imodoka akumva uwo mushoferi ariko aramutwara ariko aravuza indirimbo z'u Burundi sivyo byotuma indirimbo z'u Burundi zimenyekana gusumba. So je novuga ko vyo byiza gusumba parce que urabona iyo habaye ikintu citwa kuvuza indirimbo mu miri yatandukanye bituma no mustar aba hit sana parce que ijya ndirimbo ndayumvise muri ville muri ville nkamva muri boîte yino mu Kinama Kamenge biratuma wowe umustar wayiririmbye ndakumenya cyane kandi haba ari beaucoup de personnes mu maboîte urabizi mu ma studio urumva dufate ko n'aba DJs bazivugije nibo bantu nabonye bashikana umuziki kure parce que kujuje kutora indirimbo yanaka aca gushamo n'ijya yundi mustar ucu usanga azageze yajabuka n'igihugu zakijabuka zigashikana no muri hehe mbari sana parce que ari umuntu azana flash ino aje kwiga imiziki y'abarundi gusa ugasanga wewe nka Young Prince acagenda amushiriyemo mu DJ ko azi aranzi kumba bangiriye akantu nico gituma nisanze bamvugira ngo muri Kenya baranyumvise biba bifise imvo aho byavuye burya amanu z'amarezo socio yaje mugana aba DJ nabo barafise ikindi kintu bongera ko inguvu zabo ziriho imbere yo kurangiza ni giki utoba wishuye imbere ko tuja mu gice ca kabiri c'ikiganiro cacu ni giki utoba wishuye wifuza kuvuga mugabo tukaba tutakubajije. So novuga ko gikuru ni cha management umuntu akaronka management imusupportinga mu kazi kiwe nico no ntibatinya gushama amafaranga kubera babona ati yoca homba amafaranga yabo babashizemo kubera babona ko umuziki w'u Burundi ushizemo amafaranga utayagarukana ari nko kwinezereza. Nico kirimwo mu bintu batinya parce que bavuga ati none umuziki nyashamo mera yanje nzogurishiriza nijya ari nzorekipera ama 10 million yanje yatakaye muri music bakaca bahitamo rero kuyarya amahera no kuyagusha mu bindi bintu muga ntibamenye ko music burya nayo nyene ari ikintu kigarura amahera n'ingoga kurusha ibindi bintu nico batinya. Okay, igice kigira kabiri c'ikiganiro cacu ni kigikurikira turababaza utubazo tukumva kumwe muri ko matwishura cyane tubabaza utubazo twerekanye n'igihugu kugira ngo twumve ko abantu bari barakora umuziki w'u Burundi ari abapatriote kuko ni vyiza ko inyuma yo gukora umuziki utegezwa no kumenya ivy'igihugu cakwibarutse kuko mwebwe muri abambassadeur urashobora gushika hanze watumwe ko kugira ngo ugire concert bikaba ngombwa ko nk'umuntu akubajije ati n'u Burundi bumeze gute Burundi niki Burundi buhagaze he buramajahe mu karere ka Afrika. Ikibazo ca mbere nagomba ndababaze duheruka kurangiza kuzungurukana urumuri rw'amahoro mu gihugu cy'u Burundi dugira kangahe numwaka kugira kangahe tuzungurukana ugo rumuri rw'amahoro. So novuga ko urumuri nararubonye komisari uheruka kuzungurukana mu iki gihugu cyacu cy'u Burundi me gusa ntihenze sinovuga ngo urumuri rugira kangahe no gashya nko muri question mark. Ikibazo kigira kabiri nigiye gihugu giheruka kwinjira muri Afrika y'ubuseruko igihugu giheruka kwinjira c'est Congo je pense Congo kigira kangahe igihugu cyo cinjiye muri Afrika y'ubuseruko jemera kwa twara turi 5 zara ari 5 le pays ngira icaci kibangira cha 6 neza cyane mbe u Burundi bufise idarapo rimeze gute rifise amabara nganya idarapo ry'igihugu amabara y'idarapo ry'igihugu novuga ko ari amabara atatu ayahe igera niritukura nirisa n'ugwatsi. Uburundi bufise inyenyeri zingahe? Inyenyeri ni zitatu. Uburundi bugizwe n'intara zingahe ga Young Prince? Intara iheruka kuvuka ubwa nyuma ni yitwa gute? So mvuze ko intara iheruka kuvuka ubwa nyuma noba ni hatari sana. Turabashimiye mwebwe mwese mwari kubakurikirana BTV murakoze cyane kudukurikirana ariko menga wo bibutsa aho bashobora kuraba indirimbo zawe za show imigatambe n'izindi ndirimbo nyinshi bikura sohora kuko wanatubwiye yuko hariho n'indirimbo ikiri muri studio buca umwaka nibutira kutazorangira utayihaye abanywanyi bawe. Oya nzoba nzoyirekura itariki nka 12 babwira ama social media ukoresha mu ntumbero kugira ngo bashe gukorikirana ibikorwa byiwawe bashobore no kugushigikira. So aho boshobora gusanga ibikorwa byanje ni kuri YouTube, Instagram, Facebook hano ibindi bikorwa byanje nkunda kubishira kuri YouTube ni Young Prince Boss mwanditse ko cumbona ibikorwa byanje kuri Instagram ni OG Best Frank nkoresha no kuri Facebook yanje ucusubona naho nyene ucunsanga no kuri Instagram niyo mbandi kuri Facebook ndafise page yitwa Prince is Music nkagira na Swagger Prince izo zose ni zo gufollowinga zi posting ibintu byanje bikorwa byanje hama ikindi yacu nubabwira abanywanyi babandanye bakunda CRB TV parce que
irakora ibintu bishimishije parce que kwemvita umusitare atari we yabisavye urumva ari burinze kubimusaba mpisi dosa ni nka favere nini ya sana ndende ahubwo nshaka babwira n'abafanzi banje bose birukiye kuri CRB TV bagire like share and comment bagire nico bakosoye mu kiganiro babonye byagenze nabi canke byagenze fresh batubwire big up sana turabakunda turabashimiye gose Young Prince nanje ndabashimiye Celestine AK Diplomat murakoze mwebwe mwese mariko maradukurikirana kuri CRB TV turabashimiye cyane tukabasaba yuko mwogira share and comment nama subscribe mugende kuri CRB TV hanyuma amakomantere yiwanyu niyo atuma twebwe twikosora ntituzi ko ivyo tuba tubahaye abari vyiza ariko feedback ziwanyu nizo zituma zitubaka zigatuma zidukuza no mu mwuga twiko turakora bigatuma bidukuza no kugira ngo dushobore gutera imbere mu vy'umuziki murashobora no kutubwira umuririmbyi mwifuza ko twotumira muri CRB TV mu ntumbero kugira ngo tubandanye tubikora neza kugira kuko turi hangaha kugira ngo dushobore kunezereza abanwanyi bacu turabashimiye mwebwe mwese murakoze cyane ciao